mu ntumbero yo gutsimbataza indero y'akanovera no gutorera inyishu ibibazo bihanze indero mu mashure yo muri komine ya Gitega, ishirahamwe SOS rifadikanije n'ubuyobozi bw'indero muri komine ya Gitega ryaratanguje icese ku wa 5/0/2026 kw'ishure shingiro rya Mugutu, umugambi w'imyaka 4 ugamije guteza imbere indero mu mashure 11 yo muri iyo komine ya Gitega mu kuzamura akanovera k'inyigisho zitangwa mu mashure. Iryo shure rya Mugutu risanzwe ryakira abana bagendana ubumuga, ubu rikaba rifise abana barenga 50 bahiga. Umuyobozi w'ishure rya Mugutu yarashimye umugambi kuko ishure ryateye intambwe nziza mu bumenyi, kuko ubu baronse ikibanza ca kabiri muri zone, yongera ifata ikibanza ca 38 mu mashure arenga 200 agize komine ya Gitega, mu gihe bahora bafata ibibanza vya nyuma. Yagarutse ku ntambamyi bahura nazo, aho yamenyesheje ko bafise igitigiri kinini c'abana biga kuri iryo shure, aho bagera ku 1284, bigatuma batoroherwa, ndetse yaranagarutse ku bijanye no kubura ibikoresho vya nkenerwa kuri abo bana bagendana ubumuga. Aho tugeze ubu twokwishima kuko ndabona yuko intambwe iriko iba nziza, twizigire yuko nko mu mwaka uza turifuza yuko muri zone twofata ikibanza ca mbere, kandi bizokunda nitwashira inguvu hamwe n'abigisha barezi. Ikindi twumva twomenyesha nuko hari ibintu vyabaye hano vyimboneka rimwe, aho usanga ishure ryamenyesheje abana mu kibazo catowe na komine 100%, tugasanga nta mwana n'umwe yashoboye kunanirwa. Nka example notanga ni ishure ryo mu mwaka wa 4, aho abana bose bamenye 100%, kandi ku bice birenga 96%, ari ikibazo catanzwe na komine. Ibibazo dusa n'ivyo duhura navyo na cane cyane dufatiye ko abo bana bagendana ubumuga bigira mu mashuri atari adapté bitewe n'ubumuga bagendana, ntari adapté by'ukuri, kuko hariho abana dusanga bamugaye ku buryo naho ibyigwa biba biri bitabo bisaba yuko baguma mu ikinga, baguma bicaye mu ikinga. Rero kubera bivanye na système d'apprentissage tugezemo, bisaba yuko abana bose baba mu gikorwa, tuba oblige abo bana naho bagendana ubumuga tukabarungika ku kibaho bakandika. Mugabo contrainte tuca duhura nayo les tableaux, kubera umwana aba yicaye mu ikinga tuca dusanga yisumbukira atayihambe. Iyo nayo ni intambamyi ishobora gutuma abana naho baba bagendana ubumuga badaparticipa nk'uko tubishaka. Kandi umwana n'abana baciye ubwenge, kandi tugeze ku twihweje amanota, n'abana baba mu bibanza 5 vya mbere. Yego. Rarana Adrien, umuyobozi w'ikigo ca SOS mu ntara ya Gitega, yamenyesheje ko uburezi n'indero y'akanovera ariyo shingiro ry'iterambere rirama, kuko ataterambere rishoboka igihe abana batiga canke badafashwe neza. Yamenyesheje ko umugambi uzotuma abana bagera ku 13,000 baronka indero y'akanovera n'uburezi bwiza, ndetse bakiga banakingiwe. Bivuza ko abana boronka indero y'akanovera bakingiwe, naco gituma bashize inguvu mu vyo kurera abana. Rarana Adrien akaba yamenyesheje ko hazokarihirizwa ubumenyi abigisha, ndetse habemwo no gutera intege abigisha bazoba bakoze neza gusumba abandi. Yahamagariye rero abarezi kugira amashure ayabo kugira ngo bashike kwihangiro. Ikindi asaba abigisha, abavyeyi hamwe na komine nugira kazoza k'abana akabo, kuko iterambere rirama riri mu gwaruka, ari nagwo ruzotuma dushikira imbona kazoza. Abo bana rero nibiga, nitwagira abantu benshi bize kandi bize neza mu kibano, ku mitumba hazoboneka abana bake batagira uburezi, hazoboneka abana bake bafise riske yo kubura uburezi, kuko n'uzobura se akabura na nyina, azoba afise mu kibano ababanyi beza, inshuti nziza zizoshobora kumurera, ntibibe ngombwa yuko arinda kuza muri SOS. Niyo ntumbero rero yatumye twimvira yuko twoshiramwo inguvu mu bintu bijanye no kurera abana, kuko ça cadre directement avec la prévention du risque de perte de prise en charge parentale. Hanyuma nitwabitahura tuje twicarane, twebwe abavyeyi, twebwe abigisha,
twebwe abanyeshuri biga hano, twebwe intwaro ya hano ku mutumba, turabire hamwe ibibazo dufise. Twiyumvire rero yuko tugiye muri iyo sanse atangeka n'imwe ishuri rya Mugutu rizokayangana, rizoshininga, abantu bose baduze kwigira ngaho Mugutu ingene ishuri rishobora gutera imbere, abavyeyi, intwaro yo ku mutumba n'urwaruka rwa hano cyangwa rwaciye hano n'abandi basanzwe bafashanya iyo babigiyemo. Tukifuza yuko iyo myaka ine izohera ibitwimvira byose vyiza byashitse kuri rino shuri. Musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana yarashimye intambwe iryo shure rya Mugutu rigezeko, yijeje ko ryateye imbere cyane mu bijanye n'ubumenyi. Yasavye abigisha, abavyeyi n'abajejwe intwaro gukorana neza no guterera mu vyo bazosabwa kugira ngo umugambi ugende neza. Yarateye intege abo barezi abasaba gukurikirana inyigisho bazohabwa kugira ngo bateze imbere ubumenyi. Ntimufate rero kano karyo minenegwe, mwumve yuko ahubwo twoprofita kugira ngo dufashanye. Si umugambi wabo baje kugira mwumve ko ari umugambi wanyu, umugambi wo kubafasha no kubasahiriza kugira ibyo mutashobora kwishoboza kugira ngo mutange ubumenyi bwisununuye, nabo baheze babasahirize mugabo ku neza twese duhurira ko iryo terambere ry'abanyeshuri aba bana tujejwe ariko kazoza k'igihugu twese duhanze amaso. None rero twasabye kuri programme zose, ibikorwa byose azohamagarira bijanye no kugira ngo duteze imbere ubumenyi abana mu bice bino mugambi muze mu biyoboke muziyoboke. Ndavugane Pomseni arongoye igisata c'indero muri komine ya Gitega, nawe yamenyesheje ko bifuza kubona amashure ashigikirwa n'uwo mugambi aba mu bambere mu kuronka umwimbo mwiza. Yasavye abigisha kuzokoresha ubumenyi bazohabwa mu gukurikirana neza abo bajejwe, kandi abazobikora neza bazoronswa agaciro kabute n'impapuro z'iteka. Nico gituma yabamagariye kugira ihiganwa mu kwiha ihangiro ryo kuba umwigisha w'akarorero no guhesha iteka ishure bakorako. Yaremeye ko uburongozi buzokomeza gufasha kugira ngo indero mu mashure yo muri komine ya Gitega igende irishirizaho kunaguka. Ndakengurutse kuko ajya resultat ya examen kome na resultat atabesha, atwereka ukuri kuko ibintu biba biriko biragenda, kandi na resultat duhora dusanga niyo hageze concours national bijya bibanza mwagiye muraronka muri examen kome dusanga ishure ryagiye riraja muri bijya bibanza nyene. Irashoboka yuko Ecofo Mugutu dushobora kuyibona mu mashure y'akarorero, birashoboka, nivyo twifuza. Rero turagomba kubafasha mu mugambi, uragomba kubashigikira ku buryo mu bikora by'ukuri nk'aba professionnel, abigisha ubumenyi turazi ko mu bufisi mu bukoreshe neza, mu dufashe gukurikirana ubwo gwaruka igihugu cyabashinze, hanyuma baboneke nk'intangarugero. Kandi ikindi naco nimwabikora neza, murazi yuko muri komine Gitega tuvuga tuti turi muri competition, amapri turiko turayategura. Nyakubahwa Musitanteri, ndazi yuko ico wazokidufasha n'aba bakorana abafatanya bikorwa turi kumwe, turagomba ko uzoba wa mbere mwikomine yose aronka agashimwe. Mugani nkuko kandi uzoba wa nyuma mwikomine yose nawe nyene twaravuze yuko turafise abartiste hajya bo kuri ETESA, twabasavye yuko badukorera ikidare c'ikimaramare ingene cyo bakimeze. Umwaronse certificat d'honneur de mérite, ubundi ahezaronke iyo yindi certificat, gutyo twumve ko tugomba guhiganirwa ivyiza, umwe wese yazoronka ivyo yakoreye. Shimirimana Alice, umuhanuzi wa buramatari ajejwe imibano, nawe nyene yarashimye kubwo mugambi biyumviriye wo kunagura indero kugira ngo bivyukiranye, kuko abanyeshuri ari bo Burundi bw'ejo. Yasavye abigisha kuzotonda ku kivi bazi ico baje gukora, gutyo ihangiro ry'umugambi rizoheza rishikeko neza. Nari numva gahinda mu mutima kubera indero n'ukuri byari bisa n'ibiko birayangara, ariko ico nshima Abarundi basubiye kwikubita agashi, tugira dusubire twivyukiranye, dusubire tugire indero ifise abanyeshuri bacu, dusubire tubanagure kuko nibo Burundi bw'ejo.
mu gihe umunyeshuri atari kariga neza ntaco twoba turiko turarondera muri kazoza kacu, twava tubura n'indongozi ziturongora, twohava tubura n'abaduteza imbere kurya babivuze, kuko iterambere rihera mu nyigisho nziza, rihera mu ndero nziza. Mwomenya ko kabaye n'akaryo kwishira hamwe SOS ko gushikiriza imfashanyo y'imashini ifotora n'imashini nyabwonko izofasha mu korosha ibikorwa vy'indero mu mashure ya komine Gitega.